kwa Barcelona tuwe kwa Real Madrid naho fixtures bafise Alonso we no kwigo Real Madrid yatomboye Man City itombora Liverpool itombora Juventus itombora Benfica de Lisbonne itombora Olympique de Marseille itombora Olympiacos itombora AC Monaco itombora na Kailat Almat rero kandi ko Kailat Almat Real Madrid niyo match nyuma bazokina barerekeza muri Kazakhstan ukina na Kailat ari ukuntu uraba equipe ibintu byayo byose ukabona ko kuva mu ntango birimo mind game nabo buryo Madrid bakoze Barcelona bazohera Stamford Bridge nabo buryo bakoze afisha mu match bazogira muri tunnel bakoze tunnel ya kuri Santiago Bernabeu ndari mu kibuga urabona Santiago Bernabeu uva mu hariya muri vestiaire ya Santiago Bernabeu abari kuri YouTube channel barabona uburyo Madrid bakoze cover yabo akavite ubwoba kabisa ati kaze hariyo muri Anfield Bernabeu bafise imigwi ibiri yo mu gihugu cy'Ubwongereza Liverpool na Man City bafise umugwi mu gihugu cy'Ubutaliyano Juventus bafise ibiri yo mu Bufaransa Monaco na Marseille bafise umwe muri Portugal no muri Kazakhstan iyo ni Real Madrid mu matsinda ku ntwaro shasha mu Mwongereza witwa Xabi Alonso atomboye neza cyangwa birabahagama Xabi Alonso n'ubundi nemeza ko we na challenge ya equipe nkuru yitwa Liverpool ibona rimwe mbamo na Liverpool nigiye byankiye slot afisa abakinyi beza bashobora kwamubera kuko slot irimo mamenyereza beza ariko kugeza muri kano kanya navuga ko ibintu byo byabaye umugisha cyane gusumba uko twakagombye kuba tuvyiteze ko wibuke inja muri equipe ya Liverpool akambwira ati mugabo yitwa Klopp nacha tagusigiye nawe nabigarutse ko mu kiganiro kirekire yatanze mbere yo kwinjira muri equipe ya Liverpool avuga ati sinje gusambura ibyo Klopp yubatse ahubwo nje kubandaniriza aho yari ageje ko yubatse equipe nziza yaba bano muri academy abakati Jones n'abandi yari yabahaye umwanya yaba ba grand joueur biwe yari yabateguye abagabo bazwi izina rya ba Mohamed Salah nivyo yahinduye uno munsi profile witwa Gravenberch na Gakpo ndavyemeza none musigura na Liverpool na equipe nkuru nubwo tukiriko turarindira adaptation y'abakinyi bashasha Liverpool yongeyemo ndavuga witwa Jeremy Frimpong Milos Kerkez n'uwitwa Florian Wirtz kumbure sinobura no kuvuga umugabo azwiza ajya ugoye kitike kuko nivyo yatsinze ibitsindo bibiri muri inkino ziwe za mbere ariko akazi ugoye kitike yatumwe ubwo niwe tugomba kwitega nk'uzoye Liverpool canke tubanze tubyitege kuri Mohamed Salah canke haraza kuba ukuzuzanya ivyo Salah dakoze kitike bikora byose n'ibintu byo kurabira hafi raison pour laquelle Liverpool nka equipe yatwaye ikombe cha Premier League ariko yari nziza muri Champions League mwakwezi yari idinze phase League ikabi ya mbere evise effectif yagutse nayo nyene yanaguze iviza Ligue des Champions mo gutwara Premier League attention ino equipe nacho tumutayitini Manchester City ndayifata nka equipe yogeza muri kano kanya yakoze recruitment zose zikenewe ariko ishusho yayo n'ubundi taraboneka kuko n'ubu je mbwiye mu bafavori Manchester City gutwara igikombe cha Premier League no mwaka ndayibona muri surprise cyane gusumba kubibona mu nteguro yaraguze mugabo kugeza ubu dufise City dafise on de départ dufise City tutazi ishusho igomba kubifise uyu mwaka kuri Pep Guardiola yakubiswe ibitsindo bigera kuri ibintu equipe zwiza rya Tottenham mubona batsinda Wolves kubera ko Wolves barayirusha mugabo turiko turaraba eske Man City zanguvu batakaje ya année blanche bagize mwaka weze mu bari ico bateguye kugira ngo bagaruke kuri gwagwego bahoze ko tuzi ya 2022-2023 ukabona ngo ico bakoze nuko baguza abakinyi effectif barasubiye kuzura ariko no munsi nyubako zo mumenyereza kugarukana City ku rugero rwayo nivyo tuciteze kugeza muri kano kanya ariko dufashe ku nkino zibi Man City yakinye tugafata ku gikombe cya Man City urabona ngo nubundi ntibirafata akazi karacari kuri Pep Guardiola raison pour laquelle kwa fronta Xabi Manchester City kuri Xabi iyi ni match ashobora kuyitsinda bishatse ariko kandi ishobora no kumunanira bivaye nuko uwo munsi Pep Guardiola yametrije ubujya kina na Real Madrid gukina na Juventus ni equipe ya Igor Tudor no mundi bakinye nayo mwaka weze muri Mondial de Club bayitsinda facilement icirondeza ifise umenyereza
novuga ngo izi challenge atazazi gukina na Benfica ni Stadio de la Luz azoba yisanze muri Portugal ni equipe irenganye muri barrage itsinze Fenerbahce nta byaro byinshi byotuma nkompara Benfica na Real Madrid. Olympique de Marseille même chose ni equipe ya mifisi iyo squad ikamifisi umenyereza ariko ije muri Ligue des Champions ni equipe ifise urwego rwo muri Conference League. Vango kubona Marseille nza muri Ligue des Champions aza ko ari changement peut-être yo touch ya 2-0 ariko deje urabona ko twatanguye ari injyane nyuma yo gusezerera Adrien Rabiot ashobora kwiyungana Mirase ugasezera uno musore azwi izina rya Jonathan Rowe ariko kandi transfer witwa Ceballos igapfa ku kanyuma uno musore Florentino bariko barondera wa Benfica naho nyene biko birapfana ku kanyuma amaze kuronga bakonkera abandi bamukeneye urumva ko Olympique de Marseille ni equipe ntovuga ngo ni dotay Marseille gutsinda Real Madrid no bifata nka kujya Lille yatsinze Real Madrid mwaka weze. Olympiacos ntavyo ndayivuga ko Kairat Almaty ntacyo ndayivuga ko AS Monaco probablement bivanye n'igihe bazokinira avec neguro bariko baragira niba urukino ni barupushinga kure cyane bakarukina tumaze kuretrouva les formes za Paul Pogba n'uwitwa Ansuman Fati ku rwego tuwiteze ko kumbure bagasanga abandi akazi bakagejeje kure irashobora kuba imwe muri equipe ya challenginga kuko iyi ni equipe iri kiramenyera Ligue des Champions nubwo ari equipe ubona umenga ikorera abandi dandaza cyane iraza no muri Ligue des Champions ukabona ngo yaje kudodora ko nuko iziga kora iyo surprise igatsinda iyo Barcelona iziga kora iyo surprise igatsinda equipe zigiye zitandukanye yaba nkuri kayitsinda ubona ngo yayitsinze ubundi munsi bigatuma byanga ariko ubona ngo irikiragira abakinyi beza bari aba Denis Zakari hagati mu kibuga ukongera kaga gasore ka Magnus ya Kriuche kanatsume ko muri equipe seruka gihugu y'abafaransa rya mbere birumvikana ko niteze equipe ya do Madrid bivanye n'iciri muri Ligue des Champions ariko nubwo nayo nyene kiri mu bintu byinshi by'umumenyereza Xabi Alonso asabwa coordona equipe yiwe ibintu vya Vini na Mbappe ibintu vya Vini na Rodrigo ibintu vyo ko mwanya ashobora kwinjira undi mukinyi ibintu vyo kugaruka muri forma nshasha bigaragara ko umenga mwakwezera abakanza ariko vyagaragaye mu mahiganwa presque yose ko vyari vyanse rero nubundi ndabona equipe ya Real Madrid cette fois-ci batumye Xabi Alonso kwikarifia adaciye muri barrage agaca muri munani za mbere kuko mwakweze vyaragize gute byarabagoye Xabi Alonso yahawe uno musi uburenganzira bwose uburenganzira yahawe agomba kubudefanda kuko anaguriwa abakinyi karatari karagurirwa aguriwa abakinyi rimwe na rimwe Zidane ataguriwa akagerigiye akabona ati aha bizonshana akisohokera rero Xabi Alonso match zose je ndabona ata match yo kuneglige irimo kuko buri wese yo mutsitaza nkuko ataritegura ariko afisa aba grand joueur bazi gukinira iganwa afisa equipe ifite isiguye asabwa byinshi gusumba ibyo Madrid yabaye mu mwaka weze muri Ligue des Champions yisanze muri equipe muri rusangi ifise inyota ya Ligue des Champions nivyo yeruka kuzitwara za hafi ariko burya umwaka Real Madrid zagira muri Ligue des Champions atani ikintu gifatika bakoze kuri Real Madrid ntubushimishije ntuburyoshe Xabi Alonso rero nimba yisanze ngaha d'abord bwayo ni pression agomba kuja kuri pression kuvuga ngo nshitsa ahantu bafise inyota yo gutwara iyi Ligue des Champions bari bazi ko bagiye gutwara ya 16 ariko ntibishobotse nimba bidashobotse gare ko babirabira mu kirore nanje bagomba kundabiramwo uyu munsi ndaraba iyi tombora yabo nkasanga ama equipe agomba kubateza ikibazo ashobora kuba ama equipe nkana ndera kuri equipe yitwa Liverpool burya Real Madrid dusubira inyuma turabe umunsi yakinye na equipe bigaragara ko ikina ibihuye n'ivyo Real Madrid ikina ariko Real Madrid bigaragara ko ari igomba kwigana club formule y'umukino wayo byamye biyigora iyi equipe yitwa Liverpool je yabo ni mipira nyaruka transition rapide nta mwanya wo guhererekanya utuntu twinshi bigera bagira uko Jurgen Klopp yayisize niko Arne Slot yavuze ngo ngomba kuyibamwo ukunyene ni nawe yabageneye ugomba gusigara mu kibanza cy'uko yarazi neza ko bahuje uburyo bwo gukina aravuga ngo ngusigaraniye club ubandaniza aho naringejeje kumurizo bandanya ari nziza gusumba uko yari kuja kubaka ibindi bintu bishingiye ku zindi politike z'undi mumenyereza Liverpool mwakweze yarananiwe ariko inanigwa bigaragara ko yari equipe yahabwa amahirwe ibuze utudetaye duto ngira ngari naho Liverpool babiravye bakavuga ngo reka dutanga amafaranga uyu mugabo aje ku isoko bazana Florian Wirtz bazana Hugo Ekitike abakinyi bigaragara ko hari ico botanga novuga ngo musatizwa equipe ya Liverpool uyu munsi bifuza ko n'imiburiburi Mercato ishobora kugara babonye mu defenseur mwiza agomba gufashanya na Virgil van Dijk iki ni kimenyetso kitwereka ngo barazi neza ko Premier League bayitwaye
uyu munsi nta mukunzi wa Liverpool yo kwishuza Nestlé Premier League zibiri zikurikirana canke zitatu ariko abaramutse abaye Ligue des Champions cyo bari ikintu ciza bakoreye gusumba uko yobongera indi Premier League. yaramaze no kujerega frustration kuko naho vyomwankira ari agomba kwitwaza no iriya Premier League yatwaye mu mwaka wese ashobora kumuvugira naho bakamuha andi mahirwe. Bivuze ngo rero Xabi Alonso agiye kubanza gufesingana na equipe bigaragara ko ntacirikira rondera gihambaye cyane cyo tumaje kuri pression. Rero bujya kugwana n'umuntu nk'uyo byanse bikunze biraza gutera ikibazo. Twe turabikora na mahire kuri twebwe ariko nivyatunanira nta uza kudutera amabuye. Equipe ya Real Madrid zakuza mu gihugu cy'Ubwongereza iri kuri press ivuga ngo nintatsinda equipe ya Liverpool mfise amahirwe angana gute yo kuza kwitwara neza imbere y'andi ma club. Kuko amanota meza na manota ukuye kuri iyi equipe byitwa ko ikomeye inagufashe kuduza morale ku bakinyi. Uravye equipe yitwa Manchester City ni equipe yagiye iragora equipe ya Real Madrid cyane bishingiye ku buryo Manchester City kina ntikwemerera gukina. Man City yavyutse ari Man City dusanzwe tuzi ntiyigere guha uburenganzira ku mupira. Equipe leta guha uburenganzira ku mupira vyama bigoye twibuka umwaka weze vyagenze gute kuri ivyo navyo barabitakaje ariko baragerageza kubigarukana. Yes bariko baragerageza kubigarukana ariko umwaka weze ni equipe bigaragara ngo yagowe n'umukino wa equipe ya Manchester City gushika mu minota ya nyuma ubwo hagiye kuboneka umukinya za kudebloka situation vyasa n'ivyananiranye ko Real Madrid ishobora gutsinda equipe yitwa Manchester City ahubwo tuza kubona equipe yitwa Real Madrid ari yigiye kwiga gukina ibindi bintu bishasha twari dusanzwe tuyimenyereye irazira bikora birayihira ariko ibintu vya bricolage sinizera ko bishobora gukora umunsi wa mbere n'uwa kabiri ngo bize gutanga umusaruro. Uyu munsi rero agiye gukina na equipe yitwa Manchester City iyo bigaragara ko ishobora korosha akazi gusumba uko Liverpool yokorosha bitewe n'ibihe tubona mu equipe yitwa Manchester City. Ni equipe yagiye ku isoko iraguruyu zanuriya ariko ubwiza bwabo bakinyi bari twarabubona ariko kubushira hamwe ngo bivyarire Manchester City ikintu ciza ntiturabibona biracagoye. Ikindi naco bigomba guhurirana burya abantu si machine abantu si amarobo. Pep Guardiola ararushe mu mutwe uyu munsi ari ibintu vyinshi arageze ko aruhuka arageze ko abanza gufata umwaka umwe canke birakaruhuka aramera nka maze gukora ibikorwa vyinshi. Ubwo rero tuniteye ko Klopp azova garuka Jurgen Klopp yazogaruka uriya mutaka ariko Klopp yavuze ko yahagaritse Burundi ndabona azogaruka oya yogaruka turacamukeneye ya mipira ya Klopp y'imiravyi ivanga higatoborera hariya hakurya turacayikeneye. Uyu Pep Guardiola rero numugabo arushe mu mutwe agiye gukina n'umugabo witwa Xabi Alonso we acoroshe cyane mu mutwe nta ngorane nyinshi arahura nazo abantu bamuteza ibibazo byinshi mu mupira w'amaguru uretse uyu munsi agiye muri club imusaba byinshi birenze ivyo ashobora kuba afise nk'umumenyereza kiri muto. Bivuze ngo rero match ya Man City ishobora kumworohera mu buryo bumwe canke ubundi mu gihe azosanga equipe ya Man City abakinyi bayo batarahuza umukino nkuko tuvyitezeko. Yazanye ba Tijan Renders bazana ba Ryan Cherki Baraya na Itnuri abakinyi beza aho bari pe ariko vya bindi bavuga ngo jewe nawe dukora ibikorwa vyiza we ukorera muri PJ undi akorera hanze ya PJ ariko twese twisanze muri PJ tugasanga guhuza kugira ngo bivyari ikintu ciza vyanse no muri Manchester City nico kintu ko kirahaba abakinyi ni beza ariko ubwiza bwabo kugira ngo buvyari ruciza Man City nivyo biriko biragora umugabo witwa Pep Guardiola ugaca bihura na bwabo uruhe yifitiye bwo kuvuga ngo wewe waje uri naka mu buto bwawe reka ndagufashe kukujera uzobe mwiza hano dufashe uyu munsi navyo tubona kandi hari ikintu Pep Guardiola amaze guha abakunzi ba Manchester City cyo kuba yayigize equipe nziza itinyitse imbere muri Premier League no ku mugabane wa Buraya uyu munsi atabahaye batangura kumushira kuri pression. Uri Pep Guardiola yaduhaye Ligue des Champions yaduhaye Premier League kubera ko uyu munsi ubona ko twaheza championnat turaba gatandatu canka bindi ubwirizwa kuba mwiza ni ivyo rero kuri Xabi Alonso na equipe we twara Real Madrid abakinyi ku ma equipe batomboye ubwo nabone kurinda tukabapimira ku itere kandi twende ko twara tuvuga tuti reka turinde tuzobipime ku itere no kurinda tukaraba muri rusangi ubwo ko zindi fixtures no ubwo ngo zikomakomeye abongereza muri rusangi Liverpool